ari ibindi bintu bisaba ko tugira vie privée yacu sio lazima yote tubikaza na mina Brenda arababaye cameraman ndakimena meniki acha black jiwe nukuri kwimana ndakimena cameraman tuheshimiane bitugani kwanza bahe Brenda ndakimena ngoja acha black ona iyo kamera Brenda Tati yanje mora ndampostinga ijambo nkunda gukoresha iyo nampostinze nundi musi ni waribona ku gisitatu uzomenye ko ari iwe mora nandika mzazi mwenzangu ngo babanze bapomporane usanga ari babandi baja kubimusaba ndakeneye kushiramo agaca avuga ati kwaje kunsaba reka ndamuprofite ako je sije nagiye kubimusaba franchement shakana ibajije Brenda mu bikyo yavyo sivyo like iriko nujira niwe matu ntabirenze like je twarabanye na Sammy imyaka 2 sivyo yasambaye nakuga 20 muri timu yiwe waburimo muri abo 20 STV every story matters zakunzi ba STV nizere ko mumeze bonde ko mumeze fresh je ndashima meze neza so rero ndi mu kinama naje kurondera umuntu twa Brenda yaje mu rupangu rumwe na Mr Sammy Niwe namuherekeje kuri airport naje kumurondera ko mfite ibintu byinshi cyane dushobora kuyaga rero naje kumurondera message kwaho gusa icyo cyo bambwiye ko muri iyi juste kuri ribarabara sinzire ko ari uru sinzi ko mani hapa sinzi ko araho metu ndahatora murabizi sasa rero namutelefone yasa kunyitaba meje mujene namwanzikida muwaza mbwiraho nta mwanya Afise bagata nta kibazo nzuza kumwironderera gusa rero atraita Brenda nguriye ndanamubonye bituganiye kwanza mbeho bahe vipi kwanza ndamutse nibitugani miracha wo urofa na makamera bitugani cameraman ndakimena meniki acha black jiwe nukuri kwimana ndakimena cameraman tuheshimiane bitugani kwanza bahe Brenda ndakimena ngoja acha black ona iyo kamera Brenda usazi bitugani ugomba kimani basi nacho basi ndi posting tuyaga tu tuyaga na makamera nazimye kwanza kamera nacho basi tunakurondera kunyita tugende basi mbebaye unashi hapa Yeshi hapa tuingie sasa tuingie bitugani zimisha kwanza kamera ndo tako nikamata mbaya Brenda kandi mwana mwiza bitugani tugende twinjire sipendaki bitugani sheri nangaye bebe tuingie bebe kandi sanga kandi aricha iko na mkati twende kunywa chai Brenda tugende kandi ora mwana mwiza kumbuga mba zimisha kwa sio vizuri tazimisha mna shi zimisha kwanza kamera fundo kwanza bana sekora bakora kutizama watoto umviriza nyimba waje kundamutsa sivyo hapana kuza kundamutsa na makamera kama natatu ingie ndani zimisha kamera je naje sawa basi reka tuganire ngaho tuganire iki kwanza je rigana gahunda twari dufitaniye nawe yo gukora na gahunda none basi uvuye he je mvuye ku isoko amasaha none njaya tu yoni nzara saa 4 mugaye gavura amasaha agiye kwanza none hagenda kusoka amasaha canke hagenda kusoka umuntu gusura mu gatondo isaza kunyicaye mugace ndabana kubiye kugura mukate kameme Brenda makuri misi rero acha tobifura mutasa abakunzi ba STV niko yenda bakunda sino sinari kubaramutsa abakunzi ba STV murameze neza gusa nyene muhanure Singunda surprise. Basuraberewe ho basiyemera sikuberewe. Sawa merci. Mugawe kabasi ndagusaba ikintu kimwe. Undi umunsi ushaka ko dukora na emission. Uzobinsabe. Naye musavye kenshi nimwakura heze. Wanashimana namwibisa we uri diama, uri gitoro, cyangwa amatara kwera ibujumbura vya bamuyaga ngumusiga gogora. Rero ubu yizimbisha umenga ni gitoro. No, ifa kubisaba kanza nkabitegura karondera umwanya tugakora emission nkaha. Bakunzi ba STV munameze neza nanje ndashima ni wa mukunzi wanyu mukunda cyane nkuko bisanzwe yawo Brenda mama ngidi so turi kumwe na Brenda yitwa Igira Neza Brenda Igira Neza Brenda Ingabire turi kumwe na Ingabire Brenda kajimba mbe ni kajoro ni ibyo nyene wibaza ibyo nyene uzi turi kumwe na Ingabire Brenda kajoro bo yarize kajoro basi reka ko Akunyone zina hasi kajoro basi. Kajol. Oh. Akazina kameze bon. Yi Brenda arize yahejeje amashuri mato nayisumbuye. Owe ntibayimbaje ndikunda go presenter kugira bakumenye. Brenda yize amashuri mato Ingozi uko n'umunyengozi deja. Commune je sais pas nayonzi. Cyo nzi gusa yize Ingozi amashuri mato secondaire yiga mu Ngagara.
universite yiga kuri EAC nuko rero tubona Brenda yakinye kwa Mr Sammy Brenda yigeze kubona mu rupangu rumwe na Mr Sammy so Brenda ndakuramukije rero kwanza yego nanje ndakuramukije amenze neza abakunzi ba Steve ndabutse ko ngaha uru rupangu rwo Brenda na Mr Sammy babamwe bose bavuga ko Sammy na Brenda babanye mu rupangu rumwe mugabo icyatangaza ari abantu bavuga kuki Brenda na Sammy babana mu rupangu rumwe bavuga ko mwajyana iki like muvuga ngo muri bajira ni mwe mapana reka sidavuga amiri umviriza turekane kanza rugo rusaku rwawe kujyana abantu bajyana si moya mbiri basi ivyo vyari ivyimviro by'abantu chakaneru rero n'imbere ya kamera ivyo vyari ivyimviro by'abantu kuko atari ivyimviro by'iwanje vuga rero abakamera babwire abantu ko je nari nzi ko ivyimviro by'abantu metro rero babwire iki bavuga ko juste mwagira ibyo mugira mukaca muza mura postinga ngo gira ni mwema orke murafite ibindi bintu muhuriye ko kubera ngo Sammy yarakunda kuzana abakobwa benshi cyane mu rupangu ntabyo nzivyo ntabonabonye abo bakobwa Brenda gari amasafisi wowe babona gute oya mureke kumubeshera mviza ndakubwira ikintu kimyemire ngire n'abakunzi bako badukurikirana abantu benshi Sammy bamwimvira nabi kandi uko atari like je twarabanye na Sammy imyaka 2 sivyo ivyo bintu bavuga ngo afise ingeso mbi ngo azana abakobwa ngo agira iki namukobwa nigeze mbona Sammy yinjiza ngaha yavuga mugango ko yifashisha Brenda shakana yifashisha Brenda mu mikyo yayo ivyo sivyo like iriko nujira niwe matu ntabirenze mwate gukina na Sammy mubana mu rupangu canke mwara kinanyava ko muza kubona mu rupangu bon ya nitwabana mu rupangu ukuntu vyagenze dayo ngo kugira dutangure gukinana na Sammy Sammy filme ya mbere twatanguye gukorana yitwa Urukundo Nyakuri yaciye kuri Mr Sammy official ukuntu vyagenze yadusanze Ngozi naba Kersi naba Gashuhe naba Makanyaga aradusaba yuko twokina ko ico geje nakina mu Nkinzo TV ya Joaquim Smith Ngozi hari kera ya hari kera aradusaba yuko sinigeze nonda Raskia adusaba yuko twokorana filme turamubwira ati saba Joaquim mu boss wacu niyatwemerera itsoke aravugana na Joaquim anamubwira ati nasoye ngo turaguha abakinyi cara dusanga Ngozi turakina nyene Urukundo Nyakuri tumaze kwikina arayiposta iraronka ama views menshi cyane like arakunda how acting yeah rero acaransaba yuko twobandanya dukorana ndambwira ati itsoke niko rero kuca dutangura gukorana na uvuze ko yakukwiye kwa Joaquim duje ku rupande rwa Joaquim Smith damuzi sivyo turamaze guhura sinobango n'umugenzi wanje vyatari nome turazinanye n'umuhungu apari ya Sammy avuga ko amajambo menshi kandi mabi cyane kuvyerekeye abakobwa kandi yubatse urugo rwiwe sinzi ko ari rukirisu cyangwa sinzi ko ari ku mategeko wayo dono sinzi mu gice nzi gusa nuko afite umugore n'abana babiri Joaquim yaravuze ko yihanye yasambanye n'abakobwa 200 muri timu yiyo waburimo muri abo 200 entertainment reka kwigirisha no ndiko mvuga mu ruhande rwa filme mu ruhande rwacu rwa filme like d'ailleurs muri entertainment canke social media tuvuga ko byinshi sivyo tuvuga ko byinshi ivyo onya sibo babarabivuga ntabwo sibo barabivuga nje kimbintu bwe yavyivuye ko Sammy na kwa 20 arasaba kigongo arashima imbere ya kamera bon rero reka ndakubwira ikintu Joaquim jewe peut-être ngirano banagiye muri timu yiwe yarabihevye cyangwa atarabitangura cyangwa atarabitangura ariko jewe kuvuga yuko kugira ninjire ko yoba yaransavye ngo kwanza edayo je kugira nje muri timu ya Joaquim ukuntu vyagenze Joaquim yaraje kunsaba parce que Joaquim yari umukameraman wa message Ngoze nanje nari umufana wa message kwanza n'ubundi umufana wa message muri rusange urumva rero Joaquim twakunda guhurira cyane kuri stade ku match ya message nini bo musi umwaranyegera arambwira ati Brenda ndashaka yuko uzumfasha gukina film Jesse nari bwinjire mu bintu vya filme cyane like bon numva umenga d'ailleurs sinanabishobora ukuntu nyene ndamubwira ati wapi je ibintu byo gukina filme numva umenga ntibindimwo ambwira ati ndagusavye ugerageze Joaquim novuga yuko niwe yatanguye kudekuvra impano yanje ambwira ati je ndikunda kuraba ndakubona mu impano kandi ndabona yuko ubigiyemwo uwo bishobora kandi woshika kure ndakwinginze ndabanza ndamwankira kwera ibirabi ibintu birefu ndamwankira ambwira basi try ntukagire ntukanke ikintu utaragerageza ntunanigwe utaragerageza nibyo jambo nkunda kumwibukira ko yarambye ati mu buzima kirazira kunanirwa utaragerageza ikintu cyacu cyose tera intambwe kwanza gerageza bitume vyanka ubona aho wananiriwe uvuge ati nananiriwe anya
bon ndambwira ati soke cha dukina na filme ya mbere yitwa uko nabisanze nari mama Joachim na Makanyaga na Kersina abana batatu ebana nabigenze fresh abantu baca barayikunda n'abantu ndababwiye yuko ari bwa mbere ntibanavyumva iyo filme ikinye neza nini ama commentaire menshi ndavuga ati wana kumbe gukina filme ndabishoboye wana cha ndabandanya umva rero byajuko sikuvuga rero ngo jewe ngo nije nagiye kubimusaba peut-être yuko abo yavuga ati ngo babanze bapomporane usanga ari babandi baja kubimusaba ndakeneye kushiramo agaca avuga ati kwaje kunsaba reka ndamuprofite ako je sije nagiye kubimusaba franchement niwe yabinsabye umva rero ntivyari gukunda eda sinanabishaka sinanabikunda yaca azana mu ivyo gupomporaho yabavyishe na vyose Bon niko bivuga kandi jeyo interview naye bonye apa yuko bibona abafanisha barabibonyeyo yasambaye ngo na demo 20 gusubiza uvuga 20 urumva au minimum wari 60 byari ko diyumviriye kuko vraiment uzana na demo nkakubwiye ati je ndamaze kujyama n'umuhungu umwe nduwe yangu yo abari 10 urumva bakwiye kujya 02 avuga ati numwe meni 10 so uravuze neza ko Joachim ari yakurondeye kugira juste winjire mu mwuga wo gukina filme bica birangira Joachim juste biheze urava muri timu yiwe ucuza gukina kwa Mr Sammy ariko twasezeranye neza sikuvuga ati ngo napfuye kuva yuko nyene baricaye na Mr Sammy barabivugana arananga niyo mpamvu gushika n'ubu Joachim turaba friend kandi nubambwiye ati ndakeneye yuko dukorana sishaka kumwankira parce que ari yakuzanye muri entertainment so vendredi windwi heze donc mu kwindi ukutiri mu 18 deje kandi ayipurije ukwezi kwanza kwiza mwese abafana bacu twaraherekeje Mr Sammy ku kibuga c'indege agiye urakoze kunyibutsa umva ramwitayeho cyane Sara jirani mwema duherekeje Mr Sammy ku kibuga c'indege yari Brenda na mama Salama mama muganga yari mama muganga Brenda n'umwana wiwe w'umwigeme hariko na Sisi wa Stone bakoresha umwanya ba Malove n'aba cameraman ba Mr Sammy ndibaza niho bari ariko gitangaje niko tutigeze tubona abandi bakinyi ba filme ntitugeze tubona Kanyana bava mu Kanyana ngo na Mr Sammy kiniki ntitwamubonye ntitugeze tubona abajya abandi bafate bandega bashe bajeje bagira mbe ujya mu koga w'impumyisa Samuela bukeneze ntitugeze tubabona me Brenda twashoboye kumubona ku kibuga c'indege ariko n'umukobwa wiwe mwari mwambaye impuzu zisa uvuze rero kice gihari why ari wamuherekeje ni kubera mugeze kubana canke ni kubera mufitaniye relation ndende iri nyuma juste yo gukina film bon ikintu novuga icambere nta muntu numwe atabizi Sammy yani nubu unyane tubana mu rupangu rumwe ariko ntivyakwiyeho ko ari jirani mwema wangu parce que jirani bisigura umubanyi uretse yuko mubanyi so mubana mu rupangu rumwe gusa n'izinzu ziri ngaho za hantu nababanyi bacu rero Sammy naho tutakibana mu rupangu ariko bado ni jirani mwema kuko ntiyagiye kure yanje abaha juste inyuma yacu umva ujirani ungaji bubanyi buracahari turacara ababanyi hama ico novuga ku bandi bakinyi ba filme igituma mutashoboye kubabona bari mu kazi kubera ko barya bakanyana bajeje we mugani wari mu kazi no betimu yanyu ya Buja Move ko mutagipostinga meze kwishira ikibazo kimwe bazi ukwiye kumenya nasikia ba Melize babwiye neza abandi hariho idiri baronse bako barakora muri iyi minsi bako barakinana na Gasore comedian rero bari muri shooting ako nibaza yuko nitwagenda kumwakira umunsi samazogaruka bose muzobabona cyatumye rero ico gihe bataboneka umva bari mu kazi baronse idiri ntibari guca batakazi kabandi bakadaheze niyo mpamvu no muri Buja Move mwarahombye canke bimeze gute ni nkuru ndende kandi rero ko amatimu menshi ngo amafilme ngo batigira bajya muri tournage kandi mwirirwayo nivyo batigira bajya juste black gufungura twebwe vraiment twarafungura ndabizi ko mwafungura meme hari amatima hari bon sindabizi kubera yuko jewe novuga yuko amatimu maze gukoreramwo twarafungura ayo yandira adafungura sinoja kwinjira mu vy'abantu ko ntavyonze nyimba hari je sais pas nimwe mwarahombye Antos gomba bibaho vugisha barahombye Buja hombye
mwarugaye basi oya ntitwugaye turi mu gikoni two turategura ibindi mango abarihombaga barahomba yewe tahombye baba bafise kome mango abarundi barihomba barahombye ntibagiye yamiri none uratabini kubarishi ushaka kubinyemeza basi murahembwa basi muraba ko muba mutugaye cyangwa mutahombye muracabana yamuhembwa kandi mutako muragira mutako murakora none ndumva ko turi mu gikoni none mba ntibahembwa barugaye basi mwe nayo basi basoma yarafite ariko arayubakisha sana zaidi abantu bose uzaka twarigeze gukurira ahantu nyene nshurenga ubwenge ntibameze neza cyane umwana wa Brenda yitwa izina rye ndagibagiye nzori butundi munsi biva kujya mwana ari umwabyaye na Mr Sammy se umwana Khairma ninde atari Mr Sammy ninde milite shimiyane ushaka kumenyera iki birakuraba ibindawe n'umuntu ndakwajije kwa bitandabanye ndakubwireye sinzi n'uwande sasa koko muvuga benshi n'ibitugadi arabaraje turabajije nana kibinda twasigaye tubona upostinze se w'umwana aho kanyana yema bishikaga postinga se wa dasi abastati yanje mora ndampostinga ijambo nkunda gukoresha iyo nampostinze n'undi musi ni waribona ku gisitatu uzomenye ko ari iwe mora nandika mzazi mwenzangu ndio jambo nkunda kwandika iyo napostinga umwana mwarahebanye bikiri kumwe miri bitugani sasa si maswali hata kama tuko master lakini tuko na tuko dans vie privée wana sio lazima bende tubiweke azala sasa umwana wese arahari no wari twa yapfuye arahari wacha gusanga ni abandi babongo perenkoni ugasanga wajije se umwana ngo je wallahi kama ni Asmani kama ni Amisi kama ni Abu ndio sishu uye bari perenkoni kuko aba agiye umva yahuriro ni muto yishe imbuto zangu batanu umura sasa tujye ko atari Sammy basi kuziye ni twizire ko atari Sammy okay nzenze mumbabwira mu kindi kiganiro kandi nzoza nzaranye nawe muzonteguze nzizananye nawe tubahisho gusa muremerana basi sini mzazi Brenda barira sini mzazi mwenzangu basi aragufasha muremerana we uno miri sitaki maswali mengi bandanya nivyo waje kumfasha ivyo bibirimo muvyena wende sasa kwenu mina maliza kipindi bakuzi ba STV akarabazi ibintu mango ari ibindi bintu bisaba ko tugira vie privée yacu sio lazima yote tubikazana mina Brenda arababaye Brenda arababaye niki kiko kinani provoke ushaka mwene za emission tupigane deja aranize bata bindi bintu subaza hezi kigali nashaka kumenya se w'umwana naho ndakubwiye Brenda arasa kumubwiye mugango ni Sammy so kunzi ba STV mwakoze kudukwirikirana yari Brenda kajolo nyamba kajolo abantu twavukiye mu rutana nikibazo byatugora kumenya gupronounce amazina so ndakunda cyane Brenda I'm sorry mbana ko jeje twashimye biragushaje no gurusa ko nje nani mfiti biranje birasumurira cameraman wakoze kudufatira amasaramu ameze neza bose bakunze ba STV tabasezeye mwakoze kubana natwe nawe utarubishaka naho ya surprise vraiment ya mvuge gute ya nyene ya surprise reka ndabivuga uko ako naho kan surprise na haragasutwa abataragira subscribe kuri STV mu bikore mugashigikire nyene tukatunguka nyene nikasutwa tuyivivyo twashira niko vivi so abakunzi ba STV bye Brenda ndaje kumucaye mugabo wewe rero STV, every story matters.